Kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 31 ndamukiza mu mwaka wa 2023 niho umuririmvyikazi aririmba indirimbo mpimbazamana akaba n'umuvuga butumwa Evangeliste Esperance Ndoricima yatanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru. Muri ico kiganiro uyo muririmvyikazi yamenyesheje ko ariko arakora indirimbo zigera kuri 30 ariko ko indirimbo zine arizo agiye gusohora ubwa mbere. Muri izo ndirimbo zitatu za mbere zizokorerwa ngaha mu Burundi, imwe nayo ikoregwe mu gihugu asanzwe abamwo ca Canada. Umuvuga butumwa Esperance Ndoricima aratubwira uko yazironkejwe. Indirimbo uko ari zine zose nazanditse aruko ndazihawe, ntabwo zashotse, ntabwo nafashe bike n'urupapuro ngo ndanditse. Ni indirimbo nahawe namwe muyera bivanye na message Imana yagomba kumpa, hanyuma ngo ndayitange mu bandi. Nk'indirimbo ivuga ngo araje, ifise ubuhamya bukomeye cyane. Ni indirimbo nahawe bivanye n'ivyo Imana mpishuriye ku muririmvyikazi yitavye Imana yaba muri Kenya, umukozi w'Imana yari rurangiranwa. Hanyuma Imana inyereka ibintu bikomeye kuri we, hanyuma mpabwa iyo ndirimbo. Nukuvuga yuko n'Imana yashatse yuko mbwira umugeni wa Kristo ahari hose kwama yiteguye, kuko tutazi umunsi canke isaha. Umuvuga butumwa Esperance Ndoricima avuga ko indirimbo ziwe zibiri ziri mu rurimi rw'ikirundi, zindi zibiri nazo zikaba ziri mu Giswahili. Indirimbo imwe yitwa Araje, hanyuma iyindi yitwa Ntawuhwanye nawe, hanyuma iya gatatu nayo ikitwa akisema atakubariki hakuna atakayeziwia. Ni indirimbo nanditse mu Giswahili kubera yuko hariho nkuko musanzwe mubizi mu gihugu cacu Igiswahili kiravugwa cyane. Nashatse yuko n'ababanyi ibihugu bibanyi navyo nyene bishikirwa mu ijambo ry'Imana turiko turamamaza mu ndirimbo. Hanyuma iyindi nayo ivuga ngo nakutegemea ewe Bwana, nayo nyene ni Igiswahili. Ubwo dufise zibiri z'Igiswahili tukagira na zibiri z'ikirundi. Umuvuga butumwa akaba n'umuririmvyi Ndoricima Esperance amenyesha ko mu bikorwa ariko ararangura na cancane mu bikorwa vyo kuririmba indirimbo mpimazamana, amenyesha ko atantambamyi nimwe ariko arahura nazo. Nta ntambara nshobora kuvuga yuko ndiko ndahura nazo, kubera yuko nasanze abamenyesha makuru n'abantu beza cyane. Narabishimiye abo tumaze gukorana, narishimiye abaririmvyi bariko baramfasha igikorwa cyo kuririmba, ndetse n'abashoferi nagiye nkoresha kuko vyasaba ama déplacement menshi, nabo nyene bambereye umugisha. Gushika uno munsi ndiko ndabona ikiganza c'Imana mu gikorwa natanguye. Mukamenya ko uyo muvuga butumwa akaba n'umuririmvyikazi asanzwe aba mu gihugu ca Canada muri kino gihe ariko arakora urukurikirane rw'indirimbo yataziriye Araje.